ikaze mwebwe mwese mwahisemwo gukurikira ibiganiro vya televiziyo Isanganiro kuri uno munsi. Mu kiganiro c'uno munsi twahisemwo kubayagira ku basanzwe bakora umwuga wo kubaza. Abo nabo bakora ibikoresho bitandukanye vyo mu nzu, aho umuntu yovuga nk'ububati, intebe, ibitanda n'ibindi vyinshi umuntu ashobora gukenera mu nzu iwe. Uwo mwuga ngo urafise ubuhinga butandukanye ukorwamwo ndetse ukanasaba n'ubushakashatsi nk'uko twagiye turavyiganirwa na bamwe twasanze aho basanzwe bakorera umwuga wo kubaza. Nongeye kubaha ikaze. Jewe umwuga ukuntu nawutanguye, natanguye nkora akazi k'ikimaso, ariko ndakiga ngiye kukarangiza ndabona ko atari icensizi wanje. Mugabe rya mbere natanguye kwiga kubaza ndabivamwo, bivanye n'ukuntu nabona ko ata avantage ntera mu kuronka udufaranga two kwifashisha. Niho hanyuma rero nagenda gukora akazi k'ikimaso ndabivamwo, mu nyuma niho nagaruka ndiga ndamara umwaka umwe igera naho batangura kutwandikira agasabune duhera dukeyi nyene ko kugira ngo twifashishe. Ari mu 2006 niho natangura kwinjira muri atelier kuvuga ati nigwe umwuga, kuko narabona yuko amashuri maze kubona ko ntakiyabandanije cyane, yumvira ko no kwiga umwuga kugira nawe uzomfashe mu buzima. Rero cyantangurira kwigira muri atelier, sinavyigiye mu ishuri y'umwuga oya, navyigiye muri atelier hanyuma ndavyiga ndamenya. Rero uwo mwuga wanje maze kuwiga nari mfise ishaka yuko mfise ico nanje shaka kugerako muri uwo mwuga wanje. Ni kwishuri nyene navuga ati none umwuga nzokora n'uwuhe, kore ibintu by'ishura ona ushobora kubona kasanga birasi byo kwiga. Bavuga ati yo kwishuri kunaniye, ibintu byo gutemuka cyangwa biba byinshi, bagutemye kabiri mu ishuri, yaba umwuga ojamo. Mugabo nanje umwuga yaguma niyumviramo wari unyene w'ikibazo. Naratanguye ishure ndagiga, ngeze mu wa gatandatu ndabona ko umenga sinzoshobora kubibandanya neza. Candaja muhira ndaheba, abavyeyi bararaba ati je bangomeje mwirigara ati zoba ari gorane. Abavyeyi barambwira ati ni kuhigira ahantu wiga umwuga. Ngaha ndaza ndiga buke buke, ni ikintu mazemwo umwaka n'amezi 7. Twe mu kwiga twigira kuri tere, twize mu ishure ry'imyuga, twagenda mu bafundi bakatwigisha, akakwereka uko ngene gikorwa, akakubwira amamezi rukatirako. Je ntajewe nta bintu by'ubuhinga byinshi narahuye mu bantu, narashobora kuryama ndyamye ntatangura kuyumvira ukuntu nokora ikintu ciza, n'ukuntu nogiha modeli kugira n'umuntu akibonye akibone ko ico kintu gikozwe mu buhinga. Bacu usanga rero ubwo buhinga bwanjemwo ibyo bintu, rero niho iyo mpano yanje natanguye kuyicururiza. Ibintu by'ubuhinga bwa cyane byanzamwe uko nyene ndyamye, ntaca ndavuga ati jere ko uwo munsi ngira nkora iki kintu, kwa kundi naranda cyumvira hegezwa guca ndagikora. Ubuhinga rero bugaca utera budugira ko nyene. Cyambere na mbere ushobora gutonda kwiga nk'umwuga wacu wo kubaza ari uko ufise ikintu nyamukuru irabo. Uko irabo nico kintu cyambere kigorana kugura, bivanye n'ubwo buzima aba ariho kibwinjiramo. Naco nikizimbye cyane bivanye n'ukuntu
uba wari wifashe nk'imisumento inyundo ivyo oye ubisanga kuri uwo muntu aba agiye kukwigisha cyane bivanye n'ukuntu ushobora kuvuga ati genda umukozi ejo ndashobora gusimbira handi hantu nkahakorera ndashobora kwigurira umusumento n'inyundo by'iwanje nkabigumana. Ivyo byose biroroshe gukoresha mu gihe uba wamaze kubimenyera kuko ugenda amenyera buke buke ntushobora kushika ubwo nyene guca ubimenyerera ko ikintu cyose nico kintu bitareye kwiga wa mwuga bisaba ko manzi ukamenyera gukoresha n'ivyo bikoresho hama ibisigaye navyo bikagenda birabandanya buke buke. Hariho abakoresha amamashini uwo rero ubugeze ku rwego uba warateye imbere bakoresha n'ibindi bikoresho bitwa amasizo n'abindi bikoresho bitwa amabayiserende nakarabumva ko mu maboko akanako uri kuragakoresha ugafata uku ahantu hagoramye kakagufasha kuhagira kakagufasha kuhakora kuko iryarabo nini ishobora kuhakora. Urumva ni byinshi bitandukanye dukoresha. Imetero yoyo iri mu bintu bya mbere ushobora gukoresha muri umwuga wacu. Iyi bayitwa sherejwe. Iyi iragufasha gufunga imbaho wagoroye kugira uziteranye, ushaka gukora n'urugi, ushaka gukora nk'amasheze, ushaka gukora nk'intuze nk'imeza, iragufasha gufunga. Umwuga urasaba ubuhinga kuko dutera twinjira mu bihe ibintu bitera bihinduka. Kuko ntuwize bya mbere kare sibyo turiko durakora uwo munsi kuko hari ibyo dukorera ku ma internet nivyo twari dusanzwe ubwo bumenyi tubufise. Ibyo rero dukorera ku ma internet bisaba ubuhinga burebure, bisaba kuba waranonosoye umwuga ukawiga neza. Ibyo twigira ku ma internet biraryoshe kuko ubuhinga bwaragwiriye muri telefone, ubuhinga urabusangayo bigatuma wiga utigiye ngaho ushobora kuja mu yindi atelier ukavyigirayo ivyo bintu kubitahura. Akantu kabirya muri uno mwuga nuko umuntu ashobora kuguha ifoto yakuye kuri internet cyangwa kuri Facebook ari nk'akabati, hanyuma akakwereka ya foto akavuga ati nshaka nkorera akabati kameze uko. Ubwo mukoreye neza bimwe bisa kwa kundi wabikora araryoherwa gusumba, bituma guha abakiriya akuzanira abakiriya ko kaca baza baraguhanahana ati naka arakora ibintu muhaye ikintu akigukorere agikorera uko gishaka. Urabona nk'aka kabati kora akabati keza cyane baratuzaniye modeli turayiga ko ukuntu imeze tumaze kwiraba, niyo mpamvu twaciye tugira murabona ko akabati kameze neza gashatuye neza kandi n'umukiriye tukamuhaye adasubira kuyidoga. Kubijanye no mu mazu turakora ibikoni mu nzu, amakwizine mu nzu tukayesara, hanyuma tugakora amaprakare burya bwati bwo mu bihome, tugakora ibyo bitwa amabiyaje ku mpome canke ku miryango, tugakora imiryango, tugakora n'intebe zo mu nzu. Ibintu byose bijanye n'ikintu cyo mu nzu turabikora. Mu bisanzwe aho twari tugitangura kugeza ubu siho tukiri, intambwe ntonya yarabonetse. Nyimba kare bishika nk'abana ari mfise nk'ibihumbi 10, ubu ndafise 200. Niyo ntambwe rero yabonetse. Amezi ahetse sinoga no isawa ndashima uko iyo bangaya gusa urega n'umwuga wa mbere umva uri kuwukora utakurimo ntawukora. Ona gituma cyo nk'undi n'umwuga ego maya mezi maze ndawukora narawinjiyemo, ndabona ko ntazobaho nabi kubera no mwuga. Mu myaka 5 ndiko ndaraba nzomaze kubona aho nishikanye nanje mbona ati aha kweri ni sawa. Umwuga ndawukunda sinoshobora kuwanka kuko urumva n'ivyo maze kunshikana ko si biki. Cyambere urantungiye n'umugore n'ibindi urumva ndacyaronka n'ubuzima bwanje buracagenda neza ku hejuru y'uno mwuga. Ndaronkamwe amahera yo kubaka
ndasaba ikibanza muzehe ndubaka inzu ndayigira ndaronka amahera yo kugira yo gukwa ndagira mariage n'inyuma yaho mu nyuma naronse n'andi mahera ndagura parasera naho nyene ndimuka ndava ruguru aho twari tubaye kugeza n'ubu nongera ndubaka aho mbaye nyene n'ubu ndashishikara gutera intambwe n'ubu ndacyakora ndacyari na muto naho rero ndiko ndiyiga nubwo biruko je sinshobora kubura agatike eka n'utundi tuntu ngomba nyene mbashaka ndatwubura. Umwuga narawukuye ndubaka inzu hanyuma ndategura urubanza ndagira mariage muri uwo mwuga wanje nyene ico nakwifuza cyose muri uwo mwuga nta na kimwe nabuze muri uwo mwuga. Umwuga rero wankoreye byinshi kuko nanje harageze igihe tugati harageze nanje ko no kuyungunganya nkore utwanje kuko bwa mbere na mbere inzu nayikuyemwo nkorera abandi ngiramo urubanza nkorera abandi muga nanje cya ndafata ihangiro ry'uko nanje noshobora kwikorera utwanje. Kwinjiza amafaranga bivana n'ukuntu atelier yawe imeze n'abakiriya ufise ukuntu bangana. Birashika ibihe ntivyamabisi, hariho ibihe tubura canke tukaronka, hariho amezi dushobora kubura abakiriya ntibagure canke ntituronka amakomande. Aho rero ntitwovuga ngo tugeza ku mahera ngana uku, haraho ku kwezi ubura n'ibihumbi 100, haraho ku kwezi uronka nk'ibihumbi 500 canke n'umuriyoni ukawuronka. Biravana n'ukuntu uko kwezi kagenze neza. Bigushikiye umva ubuzima niko bimeze urihangana kuko ubuzi cyurondera naho umva naho byogenda gutuka baravuga ati ntacu umva birahera ubwo uvise cyurondera. urashaka nko gukora nk'ikintu namwe murabizi turabana b'abantu hari gihe ushobora kwihenda akantu gatonya kandi kubera ko atamashini tuba dufise zifyatura cya kintu kugifoto ibimeze hari gihe wihenda akantu gatonya iyo niyo ntamba ukaca usanga umukiriya aragovye kucanka ngo ka kantu kubera yakabona kuri ya foto gategerezwe nyene kuza kameze kuyo ukaca usanga wihenze nk'akantu akadese gatonya nko ku gitanda akacabona rero ko ari intambamyi ndende rero uragerageza kubimusigurira ntavyumve akaca nyene agomba gushavura. Izo ntambamyi zirakunda kuba kandi no mu kubura ibikoresho dukoresha canke ugacerwa gato kubera ko ugiye kurondera ibikoresho usanga byarazimvye mu kugira ubigure ubideplace musanzwe muzi boho n'amadeplacement aragoye kugira ivyo bintu byose ubitororokanye biranagorana harana cyane mwanya. Nizo ni intambamyi abakiriya urashaka kumukorera ikintu yaguhaye avance waheza kugikora kubera ko nawe ubuku itundi tu franga muhira canke mutundi tuntu bya bintu bikazomara umwaka imyaka 2-3 ataraza kubitora. Izo nizo ntambamyi keshi dukunda guhura nazo. Mugari intambamyi iri muri ibintu no kuvuga abakiriye hari ibintu usanga bariko baraduha amahera make kubera ibintu byazimberwa dusanga harimwo ubuhombe. Mu bisanzwe uruhombo rutegezwa kuboneka uko ibintu buri mwanya bitera biduga. Umukiriye nawe akaza aduha amahera nyimba yatuguriye ikintu nko mu bihumbi 2020 ashashaka kugaruka kuduha amahera angana nkaho yaduhaye muri 2020 kandi ibintu nawe bitera bizimba buri mwanya. Rwaruka bidashaka gukora umwuga canke rudagomba gukora amaboko mu mpuzo kugira gukore ico no ruhanura uriko ruhomba cyane kuko ukuntu uriko ruhomba kuko Imana burya abantu bose burya yarabahaye umugisha kandi umugisha w'Imana ntuzogusanga uryamye
cyane ntuzogusanga wicaye kwirigara. Imana ikorana n'abantu bakora. Cyo no hano urwaruka gokura amaboko mu mpuzu ugakora umugabo kwiteza imbere. Ntuzoreke kuja mu kazi ngo witeze inyungu canke ubuhombe. Ikintu twobahanura ntiboshoka bavuga ati ntavyo twobona canke ntavyo twoshobora batarashika kuri tere ngo babirabe n'ingene bikorwa ivyo bintu n'ubuhinga bikorwamo. Ubundi bwo bamaze kwegera aho babikorera ukaraba usanga ata bintu bigoye cyane uca wumva nawe wewe wabikunze. Rero nico gituma no satira mbwira n'abandi urundi rwaruka rukaza nyene tugakorana iki gikorwa hamwe tukaraba inyungu yacu yakazoza tuzoha imbere abavyeyi. Akazi kose uri kuragakora urashobora wewe kwiteza imbere cyangwa kwiteza uje inyuma bivanye na wewe. Icyambere mu kazi, icyambere no gusaba Imana niyidushoboza byose. Hanyuma mu kazi ukirinda uburyarya ukagumana ubwizigirwa kubakiriye n'abakozi mukorana. Aho bica bituma umwuga wawe cyangwa akazi kawe kose uri kurakora gatera kaje imbere. Sinari muzi indi myuga nakora kandi itari nk'iyi kandi iyo hejuru nari kuyikora mugasha ikintu kihari nta mwuga muba kuko hakuja kwicara ahantu kirigwa mu marigara tumugenda ukicara ahantu kuko n'Imana ihezagirira mu by'ukora. Icyambere uri mu mwuga n'umwuga bituma uja ahantu ukaba okipe amasaha yo kuja gutembera ugasanga uko uri kuratembera usanga ugiye mu bintu byinshi. Imva nk'ibintu by'ingwane shikana b'abasore ni nyinshi bivuye kuntu kujya mutembera hamwe nka 3-5 hari ivyumviro usanga biko birabanza ngo bitari byiza muguri ngaha. Imva umwanya wose ugumukora imva yamasaha yo kuruhuka ni masaha ku mugoroba nayageze ucuja koga mu karuhuko kafungura karyama. Imva inkingorane zikunda gufata hano b'abasjene keshi twe ntizitugwako. Umba kubahanura nuko twobahanura bakagumana ubwizigirwa bagakorera abakiriye baba batumye neza n'igihe bahanye bakubahiriza uwo mwanya. Bo ico nosaba urwaruka ruba runaniwe nk'amashuri boca banyaragasa tukaza tukabigisha nabo umwuga kugira barabe nawe ukuntu bo kwiteza imbere. Ico nico no wasemerera ndababwira abantu bose bahevye amashuri nibanyarukire mu myuga barabe ukuntu nabo bo kwibeshaho. Niyo mpamvu atamuga Udakiza. Akaba ari na hano duce dusozerera ikiganiro cacu cuno munsi. Ndabakengurukire mwebwe mwese mwariko muragikurikira nongere nkengurukire kandi ababaji twavuganye muri kino kiganiro naho ubutaha.